Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cyacu cuno mugoroba w'igenekezo rya 2021 mu kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo 2025 amakuru ndabazanye no mugoroba nuko kuva mu ijoro ryake habonekanye amakamyo menshi arimo abasirikare ba M23 muri Nyangezi biboneka yuko bariko baragerageza kugira ngo baze ngaha muri Kamanyora bikunde baze kunetraliza cankwe gutera ahasanzwe hari birindiro vy'ingabo z'u Burundi ngaha muri Ruvunge. Ibi biri mu makuru twabateguriye mu idonido, ndazi yuko abantu benshi iyi nkuru batabashije kuyimenya, ariko navuze ko mfise umusangozi novuga ko abona kure, nagira mvuge ngo mbonera kure, umusesanguzi wacu abona kure, ndazi yamaze kubidutohoreza kugira ngo atubwire aho bari bavuye ndetse ni bande ndetse naho bari bagiye. Rero no musinje kubidisha amajambo imbere ko ndamakazi na karibu, reka manze nshimire cyane bo muntu dukurikirana aho herereye hose, yaba bari muri Afrique, yaba bari muri Europe, Asia, America, umwe wese ahaherereye yumve yuko tumuramukije cyane. Nuko rero bona musangozi, reka ndakuramutse ndakwifuriza n'akagoroba keza, kumera neza ko ndabona umeze neza. Amahoro cyane bwana journaliste, uragize neza, ndamutsa. Mu by'ukuri niriwe neza. Ego Imana yabikoze ndabibona kabisa, ndirwa na magara mazima, ntaco ndayagiriza kabisa. Ego ntaco ndayagiriza nk'Imana yabikoze. N'izuba ryarenze impundu, urumva ko ibyo bitomboza gushima Imana cyane gose. Reka ndamutse abadukurikirana aho bari hose. We wavuze imihinga itandukanye y'isi, reka aho bari hose nyine bumve ko tubaramukije kandi tubahe n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cyane gose. Imbere yuko ninjira mu idonido bwana journaliste, nagomba kwanza nsabe imbabazi abakunzi b'ibiganiro byacu cyane gose, tuko turahora n'ibibazo bya reka ndabite problem technique, umuyaga nkuba, ama connection n'ibindi, bigatuma dutegura inkuru nyinshi mu Rwanda tuzitange, cyangwa naho ugasanga inkuru twaye gutanga mu gatondo tuko twitanga mu ijoro kubera bino bibazo tuko turahanavyo. Iyo muze mutwihanganira iyo tubaye inkuru yacerewe, ntabwo abari twebwe, umunezero wacu nuko tubaha inkuru ku mwanya wo cyane gose. Nkuko wari ubivuze rero bwana journaliste, aha muri Nyangezi mu ijoro ryakeye hagaragaye imodoka nyinshi, ndavuga imodoka 15 za gisirikare zipakiye abasirikare bashasha basa nkaho menga baracafise amaraso ashushe, bazinye ku rubuga rw'intambara. Abona journaliste, aya makuru twayamenye turayaperereza ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo twatangaje dukurikirana yuko leta y'u Rwanda yinjije ku mugaragaro ibifaro bijya imodoka birasa kure cyangwa se amabrende mu gihugu ca Kongo, kandi n'ibifaro nyene byagaragaye neza muri Nyangezi. Bivuze ngo rero ku bantu mudukurikirana, murumva yuko M23 nabo bari kumwe baripanze ku rugero rwo hejuru. Ejo twarababwiye yuko basa nkaho bariko bihanukira batere umugere wa nyuma. Aha rero umuntu araza kwibaza ati, nkamu uyu mugere wa nyuma bo urasa ugahusha bica bigenda gute? Aha rero nibyo umuntu ashobora kwibaza, ariko kandi ni nkuko bashobora kuwurasa ukabahira. Reka rero tubihe umwanya kumbure, kazoza niwe amuhanuzi mwiza cyane gusumba ndetse n'imvuga kuri. So bano basirikare rero bwana journaliste bagaragaye muri Nyangezi, amakuru dufise nkuko babivuze mu ntangamarara aremeza ko bagiye kuranforsa ibirindiro bya M23 na RDF muri Kamanyora, Katogota na Kaziba, wanashaka no hejuru mu misozi, kuko barabonye yuko ibara ryabagwanye. Aba rero aya makuru bwana journaliste tuko turashikiriza, aba wazarendo bayamenye bugica kandi bagize ico bayavugako. Kuri kote ya wazarendo bo bavuga bati twebwe nta ngorane n'imwe, nibatuzanire ibyo bikoresho bya gisirikare bafise, kuko turazi yuko abo ataco baje kwatsa. Baca bongera bavuga kandi ngo abo baje
nabavuye muri formation militaire nta nguvu rero bafise nta nguvu bafise zisumba abo tumaze guhangana nabo so ngo igitigiri cyangwa se ngo ubwinshi bw'abasirikare twebwe abazarendo ntabwo burutera ubwoba so urumva yuko haba kuri wazarendo iyi nkuru bamaze kuyimenya kandi basohoye ubutumwa aho berekana yuko biteguye kabisa guhangana n'izi ngabo nshasha zinjijwe mu gisirikare cya M23 zigomba kuza kuri axe ya Kamanyora. Tugaruke rero ku ruhande rwa M23 ni RDF amakuru nkuko n'abazendo bashikirije amakuru ava muri M23 aremeze nabo nyine yuko izi ngabo zihejeje gusohoka mu mashuri y'imyimenyerezo ya gisirikare no kuvuga ko bahejeje formation militaire rero bagiye ku rubuga rw'intambara. Aha rero bona journaliste nk'abantu tumenyereye izi ntambara ziko zira muri Kongo abantu tuzikurikiranira hafi mu by'ukuri iyi mikangara ije guhangana n'aba wazarendo bariye karungu bamaze iminsi bariko baramotera umwokera w'urusasu n'amabombe burya aba bana bizoborohera iki nico kibazo jewe ncumva amakuru natanguye kwibaza aba bana burya bizoborohera aha kandi nibutsa abadukurikiranye yuko ibi bibaye uku nukuvuga iyi mikangara bayizanye mu gihe haheze imisi bariko barasanira muri Katogota M23 byananiye gutera intambuko ngo yinjire muri Ruvungi ahubwo n'agace gato ko muri Katogota bakaba bamaze kugatakaza bandi majambo aba basirikare bashasha binjiye muri M23 bagaca bashirwa kuri axe bivuze ngo nabazanye inguvu nshasha ku bwa M23 kugira ngo bashobore gusunika barabe yuko n'imiburi buri basi bahonyoza ikirenge muri Ruvungi. Aha ikindi nca nibutsa abadukurikirana bona journaliste nuko uyu mu general wa M23 asanzwe arongoye ayoboye cyangwa se ama operation muri territoire ya Uvira bisa nkaho yamanitse amaboko bitwarabivuze aho yashuye kubwira uyu general Sultan Makenga chef d'état major wa M23 amubwira ko we imikenyuro yamuheranye kuri Uvira rero ngo nukuvuga general Sultan Makenga yishikire ku rubuga rw'intambara kumbure ngo we azana indi mikenyuro mishasha kuko uyu hasanzwe wewe bisa nkaho byamwankiye so bona journaliste reka tubirindire tubihe umwanya kuko ntabwo biza koroha ntibiza koroha na gato kuko aba wazarendo bakenyeye ziraguma cyane gose iyi M23 na RDF nabo niko kuko kabisa bwana musisanguzi naguciriyemwo tugomba kumakura paske abantu bacu baba bashaka amakuru bahita bumva ico twagombye kuvuga twaninze guca hirya ni bwana musisanguzi tubarumvise yuko ibigwanisho vyaje mu ngaha muri Nyangezi harimo bigiye bimodoka binini birasakure byari bivuye mu gihugu cy'u Rwanda ariko turashaka kumenya mbega ubwo gwaruka iyo mikangara yo yajiva mu gihugu cy'u Rwanda canke na wa training ngaho nyene mu gihugu cya Kongo. Bon igitigiri nyamwinshi nabakoreye formation hano muri Kongo muri Kongo dusanzwe tuzi ko barafise ama centre de formation ariko kandi hariho nabandi baje bava mu mihinga itandukanye tutoreka kwemeza yuko batigeze baronka na formation militaire babandi usanga bavuye mu makambi y'impunzi mu Burundi Tanzania Kenya Uganda n'ahandi bamwe bigishirizwa gusa inkoho mu kambi babigisha kumonta no kudemonta inkoho ibindi bakabimenya bari ku rubuga rw'intambara aba nabo basanzwe biganje muri buno bwinshi bw'izingabo zaje kuranforsa uyu mutwe wa M23 so unkundiye bona journaliste hariho inkuru nagomba kubeshuza inkuru ivuga yuko ngo M23 yararanye agace bita Sange kuvuga ngo muri Sange ngo M23 ngo muri operation zabayejo ngo yashoboye kurekipera Sange iyi nkuru nagomba ndayibeshuze nivuye inyuma kuko icambere cyo mwomenya abadukurikirana nuko
muri Sange nta ntambara yigeze habera ego nta ntambara yigeze ibera n'abateranya amabuye Sange oya kabisa intambara za bashatse kudeborda bazunguruka kugira ngo barabe ko base bonyora muri Ruvunge mugabo ntibyabakundiye cyane gose barabarashe babasubiza inyuma intambara ejo yibisutamye muri Katogota toujours kabisa kumva ko rero hariho bariko batangaza yuko ngo Sange yafashwe aho umuntu oca yibaza ati none kugira bafate Sange boba baciye hehe ko tuzi ko iyi moye plateau yose ifiswe mu minwe n'aba Wazalendo hamwe na FDNB so ibyo rero ni byifuzo bya bamwe n'abandi iyi Sange ntabwo barayihonyoza mu ikirenge kabisa turangiza n'ikiganiro cyacu bwana Musangozi ariko imbere ko tukirangiza twashaka kutubwire muri rusange ne hagorobeje ngaha mu gisagara ca Uvira mu gisagara ca Uvira ubu tuvugana nta gishasha kuvyo nababwiye kare nta makuru mashasha kabisa arahava Uvira iratekanye abene gihugu barangije imirimo yabo neza mu mahoro n'umutekano kabisa kandi gushimiye cyane rero bwana Musangozi. Yes, kananje ndagushimira bwana journaliste nizera ko dushobora kongera cyangwa tuzosubira mu kindi kiganiro ceje kuko namasanda abone menga atera yisunika imbere. Bwana Musangozi namushimiye cyane ndetse nawe wese wadukurikiranye makino kiganiro yababwiye akabazo twagize no munsi ko twabaganira nko twahatubikora twagize ikibazo c'amatara cyo gituma connection itagenda neza. Rero mutwiyanganire nizere yuko twongera guhura mu bindi biganiro cyane ku munsi wejo biravana n'ivyuma n'ivyadukundira. Bye bye.